Perezida wa ekipe Fire FC Rutama ndabahaye mwiriwe neza mubwira abari badukurikirana akazina kanyu nico mujejwe muri timu ya Fire FC. Yego akazina kanje nitwa Nikiza Daniel ama muri Fire FC nkabandi perezida wa ekipe Fire FC. Fire FC no munsi ramukanya Rukino hari kirakina na Message Buganda. Iyo Rukino mwaruteguye gute? Mufisi giye hangiro mushaka kugeza ko izitarazima Mabayi tubona zibo zerekana mu kibuga. Yego uru rukino turaruteguye neza kubera uru rukino twatanguye gukina umupira turi muri 4e hanyuma turaduga mu mwaka uheze turaduga tuja mu kiciro cya gatatu. Ubu rero tukaba rero ari amatuno y'ikiciro cya gatatu ibyo bita 3e division mu kimiki mu rurimi rw'igifaransa. Ubu rero turi muri 3e division turiko turakina amatuno ya 3e division. Mbe nimba atari banga 3e division igizwe n'inkino zingahe kugira twumve ko na kwa munguza muzamfise ukino n'urundi kalendero bipanze gute president? Yego kalendero uko ipanze turafise inkino zishika 10. Mizo 10 ni kuvuga yuko hazoba ale na retour. Numva rero umugwezo zaturahura kabiri. Ni nyuko inkino zitunganije. Hari abakenyi benshi nabonye twari twiteze mwana Rukino ngo bambwiye ko ibintu byabo bivanye na lisanse bitaratunganwa neza aho bahabura iki. Bo ku kintu kirekeye abakenyi ashanagize ikibazo kinini kirekeye abakenyi benshi abo mutabonye kandi mwari miteze ntibashoboye kukina kubera bambwiye ngo amalisanse yabo ngo nagarasinya. Twitege ko mu nkino zikurikira bizwa byavuye mu nzira tuzabona mu kibuga bakinyi. Bo ndiko ndabikurikirana cyane ku buryo bishobotse bazohava bakina mu nkino zikurikira. Ihangire mwihaye mwe 3e division muri ko murakina mwebwe ndi yahe nka president wa timu Fire FC. Twebwe ihangiro tuyihaye nuko dukeneye kuduga tukaja muri 2e division. Bishobotse tukaja no mu kiciro cya mbere. Urukino rwaheruka mwatanguriye ko mwari mwakinye nandeho byarangiye gute? Ego ku rukino twaheruka twakinye dimanche heze twakinye ni timu y'Ibuhoro yitwa Piju. Twahuriye nyene ngaha y'Ibuhoro twagirageje kunganya kimwe ku kindi. Samuraze tubashimire president kukanya mwaduhaye kwa turaganira nanyu. Ego nanyu murakoze cyane kandi tukatubatumiye mu nkino zose tuzoza turakina ko kwama muri hagufi kugira mwame muza kuziraba muzagundashira kwi media Mabayi TV. Urakoze cyane president. Murakoze namwe. Ndabahaye mwiriwe koce. Iriwe neza. Muri ivyura. Turakomeye turashima. Mweje gukina urukino rubere ijisho hagati yanyu na Fire FC muranje urukino munganya kimwe koce urukino arubonye gute? Urukino ntabwo wari rubi cyane kuko twari twateguye abana bacu kandi mwabonye ko twakinishije abana batoya cyane kugira turabe nabo ko bogira aho bashitse muri football. Ko tuko turabona andi ma equipe menga harimo abakinyi bakuze ariko twe ntabwo biduca intege tugomba dutegura kugira tugume tubakinisha kandi tubaha n'umwanya. Inota rimwe mukuye ku kibuga cya Buhoro rirashimishije muri make? Rirashimishije uravye urugero ukuntu abana bangana. Inota rimwe irashimishije ariko siko twabyifuza ku bwacu twifuza intsinzi niyo twari twifuza. Mu kibuga haba bitatu gutsindwa no kunganya. Kocha none mukaza gusubira hariya muza kubwira aba hariya kuvyerekeye ndazikesha abakoca bakunda kwidoga kuvyaro bitaraje yo wayibonye gute? Bitaraje ntago yari mbi cyane yari nziza sinovuga ko yari mbi cyane bitaraje yari nziza. Mbe mwo tubwira parcours murimwo urukino rwa mbere rwa mwari mahuye nande byarangiye gute ho? Urukino rwa mbere twahuye na Mararo FC idutsinda ibisindo 2 ku busa. Njya nakubwiye cyo tugaruka ko kubera abana bacu ari batoya ntago tubabara cyane nk'abantreneri kuko dukeneye ko bevori wabana batoya muri football. Nakubwiye ko tubona amakipe menshi akinisha abantu bakuze. Urumva ukeneye ko abana baduga urabaha umwanya wo gukina. Murakoze ko cyane mwagera hari Buganda muze kuturamukiriza abanyabuganda wabwire ati murakurikirane Mabayi Media TV muciye kuri YouTube mwandike Mabayi Media TV muca mutubona
Yego turabaramutse. mugende urugendo rwiza. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Turi kumwe na kocha wa Fire FC nyuma y'urukino yaje gukina na Message Buganda. Kocha, urukino rwakiriye gute? Urukino urukino rwagenze neza ku mpande zose, naho ubona hariho amayerere agenda aba mu kibuga. Izo rero uvuga ni ku bakinyi cyane kuri arbitrage? Ku bakinyi uriko uraraba nko ku ruhande rw'iwanje muri attaque ranaka imipira ntitwashoboye gutera imipira muri box myinshi. Ico nico ukosora nkawe rero inota rimwe kuye kw'iyi timu irahagije kocha? Inota rimwe ntirihagije muri iki gihe, urumva ko dushaka kugira tuduze amanota. No kuvuga ubu tugiye gutegura umugwi kugira turabe ko inota dutakaje uyu munsi turakuri match kurikira ko tuza kugirete kuyatora kuri equipe tuzokina yo mu Rugombo. Ubu mu nkino zibiri ukwije amanota abiri. Urukino rwatumbe muzohora nande kocha? Urukino kwa gatatu tuzohora na Rugombo City, tuzokinira hariya mu Rugombo ku kibuga cyo mu Rugombo. Ugiye kurutegura gutera nk'ico wokwizeza abafana ba Fire FC n'abakunzi ba commune yacu nziza y'Amabayi? Urukino tugiye kurutegura kubera twabonye ahantu hari amayerere hose na cyane cyane muri attaque, kubera nta mipira yashoboye kuboneka muri box kugira tugiye urukino rugende neza. Urumva tugiye gutegura umugwi neza kugira turabe ko amanota 3 tuza kuyakura mu Rugombo. Tugushimiye tunakwifuriza n'amahirwe masa coach. Nawe murakoze. Wakoze naho butaha.